mu gisagara ntazi, ahantu ntazi mfata bisi, mbabwiye aho nja banyaga 5. Jewe kubera ntarinzi itandukaniro riri hagati y'iyo nja naho ndi, sinigeze ndabahariza, ahubwo nahise ndavyemera duhita tugenda. Haheze umwanya mutoyi turiko turagenda, ngize atya mbona hageze ko nururuka, kandi ubwo amafaranga naza namaze kuyariha. Ndahita nibaza nti mbega aba bantu ntibashobora kuba banyivye. Nkiriko ndibaza ivyo, hahita haza umugore twari tururukiye rimwe, arambaza ati kumenga urisha amahera menshi ntibagusubije vyagenze gute? Nanje nti ajya namuhaye niyo twumvikanye. Uno mugore aragira ati ahantu duhora tugira 2,000 gusa niho uvuga yuko bakwatse 5? Nanje nti ntavyo narinzi, kandi burya iyo utazi ikintu biragorana ukuntu ushobora guharira mu gihe nk'iki. Mpita ngenda ndabona neza yuko kudatahura cyangwa kutamenya navyo ari kimwe mu bishobora gushira umuntu mu bibazo. Ni navyo tugiye kuvugana ko muri uyu mwanya, kutamenya. Abandi nibo bavuze ati burya iyo utatahuye uba ufise amahirwe menshi yo gutsindwa, ariko iyo watahuye uba ufise inusu yo gutsinda. Niyo mpamvu mu buzima nawe ukwiye kumenya ati mbega kubera iki jewe ari jewe, kubera iki ndi uwo ndiwe. Utazi icyo ashaka atora icyo abonye, kandi utazi yaja ntazimira. Nimba uri umupasiteri ugomba kumenya uti mbega ni kubera iki jewe ndi pasiteri. Nimba uri umwarimu ugomba kumenya uti kubera iki jewe ndi mwarimu. Nimba uri umunyeshuri ugomba kumenya ati kubera iki ndi umunyeshuri, kubera iki jewe ndi umunyeshuri, niki ntegerezwa bivanye n'ico ndico. Ubu tuvugana ndazi hariho ibyo uriko urakora, nimba uruhutse mugabo ndazi hari porogaramu ugufise, hari akazi uriko, hari ibyo ukora nimba uri umunyeshuri canke izindi business zitandukanye, ariko utegerezwa kumenya uti mbega kubera iki ibi ndiko ndabikora, mbega ko ibi ndiko ndabikora ni iki ntegerezwa gukora kugira ngo nshike ku byo nipfuza, hoho nibihe nipfuza gushikako. Ibaze nawe uramutse uraho utazi ivyo urimwo, hoza umaha kubwira ati ingo ndakurangire ahantu umerekeza, kubera ko ata gahunda ofise ugahita uja muri ivyo nyene. Ubundi abandi bakakubwira ati ibyo uriko urakora nta kamaro bifise, nyaruka tukurangire ibifise akamaro, ugahita wirukayo. Aho hakaza abandi ati waracerewe, umva hariya ibi nibi biratwika, ingo tukwereke ingene waronka ubuzima, ukirukayo. Impamvu ni iyihe? Nuko utazi ivyo urimwo. Niyo mpamvu naguteguriye video kugira ngo nkubwire ati birasabwa yuko wiga uti mbega jewe nihe nshaka gushika. Okay, naha aha nshaka gushika niki nakora kugira ngo ndahashike? Eske ico nakora kugira ngo nshike aho nshaka gushika nico ndiko ndakora uyu mwanya? Bityo uhite ubona nimba impamvu uraho ari ya nyayo. Muri ico gihe nankeka ikizoba gisigaye no gukora cyane, kudacika intege, gusenga no kwizera, hanyuma vuba cyane wibere umutsinzi. Reka nkwibutse ko jewe banyita L6 nimba warakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo, turagushimiye cyane. Nawe ugiye kuyikora ubunyene kandi turagushimiye. Reka tubane buri munsi.